hamwe na ntuzena natwagushije ndamutwe nokura mu kwana wo mutwe ku mameza naguze abafime badashobora kunyiba badashobora kwiba kubera dushobora kwiba Mama nikamate nataka kuanguka chini ya na bindinzi Mama nikamate nataka kuanguka chini ya kishimo muniachilie nianguke basi nitabakiana na huluma mtabaki muri karibu dada azananye nabamona nabandi yene ntabwo ntanumwe twatuziranye muri abo azaniyo nduru wa dada sinzi yose yamakavuga ko kazi sinzi uramenya ko riho sinzi nyambara urusha bari baje gusaba ku kazi sinzi bamba bari baje gusaba vy'ikiganiro ca Jade sindavyibuka vraiment mugabo birashisha nicaye gutya mu biro ndamwihweza umuntu ashika mvugisha amajambo menshi ntituzinanye aragiye aho agiye sinzi ngo ni dada sinzi nawe narinzi tora byose twahari kuzogenda uzogwimbere nanze wobimuha rega basabagawe wobimuha baza abo kuko pesa hari kitaba kikironkeka kumuha oya vyovega nubundi abakosa bintu batyangere binga ibintu mbona asho yarampaye nka telefone akaduga amashenete iki hari umuntu asimvye aho ha basanze baraguye birango ari karingira aribye yani gisuma cyane umucubuza vraiment mugabo jewe nawe ivyo valoration y'uwo muntu ari ibintu nk'itasi no yimuha agiye kwitora ngo ndayitasi kamene ari kuko abantu bakundana uje kubabwira ngo nakanda muzi guhafatanya nyuma Eva anje ubimbwiye mana yanjye namubwira namugucungishije tuzo mu telefone ndavyira namubwira ati bebe urasubana n'abandi bakobwa turenda twaye bana twe turi bashilo apana na maya wazuriruka Hi babies, welcome to my YouTube channel. twashitse kwisanganiro Adorenga. C'est rien de boutique. On est ici. Je suis avec Dacia. ngira ngure ibintu byose en fait sinari nzi ko afite byiza nk'ukose kandi c'est abordable franchement donc moi je vais acheter munyaruke bitarahera Entre temps, hari imipira ya Dacia ici. Ici hariko akazina kiwe ngahanyi ku bantu batabizi hariho Kasia. Gutsa ariko Sia, zwambaye wabandi. Give me. Yes. Kinyoni ukivuga Nachuba. Bon, today's fun and fact will be a fun, only fun. abakobwa bacerewe azujuwo Bisanzwe amatene bayariha. yo bari batatu araryoshe na Bon, dufise amateko ya fun and fact. Umuntu acerewe ubwa nyuma. Cyambere ni wagura indya. Chaka bina uri byo kunywa. Sigura ngo entre dara nari nga. watira tu mbera Wagura mwari hama. amabanga yose Tulabale. Enganda yere yake ngada kugira usta. Ndabere mutayi wanje. Ono mutayi wanje. Kana andushubure urani sango. yego we Bon, niwe acuruza ngahanye. Abantu barabaza ngahanye baje kunda uzaramo wasanga mutayi wanje ni bonge dali. Mutayi wanje yenda. Ugenda rero kumenyera ubusa Niyo menya kuzera. Nabuze kagara kwa ari haya mata. Injira mama. Wewe. Ndihe kwanza.
Muri. Namake muri. Kado yawe. Oh la la. Pero kumuhaye kado. Era tukuzana. Gaba kapata saki wanje. Nakandi shushu. Yo. Nakandi. Siniba abantu vreba kasaki. Nakandi no. Nakabitse. Yakasaki wanje. Abantu bashaka umupira Nikita yambaye. Pas 2000. Nta 2000. Akira afisa 2000. Afisa 2000. Namubonye bagigi. N'ibisusu arabifise. Baza gukunda. Nare kutaza kunshura je ko nahangira. Gratis. Ni jana kikutse ko ari sawi. Camera woman is me. Aba diaspora mutarava mu Burundi n'abandi wabo. Barahariwe. Ukuri kumana barahari je twarasanga ipira aho babiri. Ibaze. Nene mbe njanye nindari muzungu mate. Uyambaye perike nuko. Iyi mipira nimwayigura muzoyigororera mwenye. Ntidufite ipasi ngaha. Yego nta kibazo ntago wakubita vure. Mbiriza abashobora. Wari kitutagize ingene twamenyanye. Sasa zoitwara. Uyakasa tuko kwa hiyo. Est-ce que je suis très comme ça. Ego sani bon. Hano koko hindukini barabe. Nabonye koko amani wasite bwa nyuma niwagira ari haya mata nkuko twababwiye atuguriye n'indya ivyo biragusha yava ntatura abana wasite bwa nyuma atuguriye indya nzo tu Ntidutsangije ningaha turacakenye deni ritanga ababosi Anikita. Danikita. Assez Danikita. Maman, nani hii? Defile de monte mo bia so bia sariento. Ubu play wala tukikubona ejo haje rubira makushe. Namutane. Yes. No, good. Ama selfie tunakenea selfie. Aya shushu tunakenea. Anguisha. Dawo shabona kushanya. Hola. Amena nutena natwa kushibanda mutwe nokura mu kwana umutwe kumameza. Aya naguze abafimba badashobora kunyiba. Badashobora kwiba kubera dushobora kwiba. Akora nataze niko sara. Jameruka kuba. Kandi ntibamuterere. Je ntabwo nari. Aho ndafise insobanuro. Anniversaire, je ndiko mvuga anniversaire, ntituvuga urubanza rw'umwana rwanje. Okay, twende kurira kutonera. No, tuwanga hele ozusu tuwe. Sotoji. Shono gurutu hema. None ngana wacu yamenye kudandaza. Unaye kumepomba. Ya dandaza. Kwali wewe. Where is sister? Umu sister. Ngoma ya baita ya. Ngoyo kuba nawe yakiriye kuva kandi ngo bayahaye ngo baraha. Waje maka cyane ngo jewe no. None jewe mpari kubera ndinda. Ni mushike wawe. Ani soa. Umutima wanje w'ivyahuri. Mama kiguru hapa. Hapa chaniki. Naona?
nambara kandi rero na motivation. ku bantu batazi kwambara batarambara ibi nkajewe ni pimye nkambara Umva shaka kwirukana hose. mpimye nkambara haje ngo ngwiki bamutera ikirato cyo mu mutwe ibirato bisigaye Cyabaye ikiganiro gifasha salon boutique. burya tuba twagiye bakunzana ndababwira abakunzi bacu uko turi muri makeup artist Nikita ariko arisiga tuba twagiye kera hama ngongera batera Nakintu nakimwe. mwa Nikita arinda Nikita mwa jenda je kuva kera mwa Sawa nyereka ingene nashika nuri ndende. Urumva video ndawirebanga. Nakase neza. banyereka ngenda nashika jewe kamera woman uzira koze jenda nakuye igiteka ntambaye mudira ndazira yo kuwambara cyo canje naje ndi gusa boy makina ko nari wanze yavuze ngo ndarayuye Iki kintu ko bamukintu kare cyane. amafime ni nk'amahere ndayambara gatatu kuri mayataka Nuturatinda gusaba document ndamudahugurira. Muri yo muguru. Dine ya kurobo nyano ya mukitsi. mbona sinunguka ashesa Uramuha amafaranga mkizi. Uramuha amafaranga twe turayakoresha. unakuya Hello guys, I wanted to show you ukuntu abagenzi banje bagorana. Munababwiye ko ashonje ntibamwumva. Ego. Ko ndidoga. Kuna ibihe? Nimuze baje. You see? Wambere arasohotse. Twigire. Muradusanga muri amashinga amateka. N'ubundi araje. She's coming. They're coming. Size hariya nyine. Muri kwawe. Ecyambwanire tego dance ndagusaba. Imfuruzo zawe zibike. Sari wa musi twabura imodoka muri Bangkok. Uzahaniye. Muri wagira imodoka yarenze dasa wenyine. Hari nyinshi kandi. Turazunguruka Bangkok bose ko turonde imodoka ya dasa yarenze. Oh. icyonzishe injoko zubakina tuzigana ziri gitoka nawe isonzeshe ndazitwara ndazitwara aho murabana ba Azigene hano ubona hasa neza. Nikita? Ololo. Olo. Ngo famille. Famille mwene wanyu. Jeon Shark ice cream. Deixa to exchange. kubera arimo batagogenda attachment n'ibintu Yayo. No, hakuna ni kamera kwa toa myayo. unatoa nini Yayo. Mubazi mutore byose na mutore namwe. Need ice cream. Gani
Uy, las cosas que me alboran. Así que vanilla e chocolate. Sabe me? Não era fungo, La mia demi è demi di lei. La mia demi. Ginga 2005. E ele vai dentro disso? Quando pudesse vamos a casa da Nichai. Guardar. hanyuma iyo reso nikiraho kingana gute inusu Ija kindi kintu kingana gute? Ija kakaja ka parmesan tunakoni haja. Hamwe na ichai kirimo ginger. Kirimo ginger. Buji. Kuni mfana hazo ndakutuma yakabiri. era apana African tea agusavye ki Ako na African tea birimo ntozere. oyo Na atusingira mfero sichako. Oyagira African tea shaka yoshe. Yenza ni rubaba kiruryohe. Kiruryohe. tendera amazi yo ngibombe igice Vanille fez à 2005. Je précise bien à 2005. É muito bom. Jengirira amazi yo ngibombe kiraho niho uzoshika ntihagaze jengirira sha ijya kwasa n'amara Wewe unaishi kwa rehema ya Mungu. Roho Unaishi Mtakatifu. kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Anakula hewa. sans famille Tuanze sasa. What? Ego, Abazibukane mu bisambo ko ari umunsi w'ubwiza bw'ubuzima manjye cyangwa ko muravunja. Ega n'ubundi. kandi ashobora kugira kugira ko Arambeshe ni ndio sikisa. Nani mbonda mu zasaza? Bakunzi wa Seven Vibes kandi nta muri kiganiro kuko abantu oya sinzi ibyo bari. Igisambo ca mbere dufise muri Seven Vibes ni Oz. Ndabiroka. Ajya abantu babona. Me nishira soni ijya abantu babona. Yarahinduye umugani ngo ni Oz ajya babona. Katamanikirwa. Alors, uno munsi ni fan gusa shaka. Nikiwe gushaka kunzira. Kamwe mwumvikane kandi safi. Tugenda nzi ngo twatugori. Twatundi nkarira. No munsi ni fan gusa. Tumaze iminsi bwa fact turarushe. Ay kandi mwabonye ko dadagerera ama fact reka tuyabangire. Reka mpe akaryo bagenzi banje. Duhereye kuri Darlene wa Dawa. Darlene ahaye aka Coco. beze bamayandi mazina menshi Bamu abaramunsi abakunzi bari bamukumbuye. abari kure bararamukana Oya. turamusaba hafi warakinye maye tugende suko yesu kristo ni gute maye gutya oya oya ni yindi iyo ni yindi bagira gutya hera ni kuni sawa. alikuni sawa byose birakunda. ni kuni sawa yose turabe Ni kuni sawa. Wa. na byatsi friend aya
byose nakundana ena gutya ena gutya je nzi ko maya ari gutya mugira babiri mugira ni kunisha okay anikunisha wa piga nde awera kuna nini anikunisha wa piga oya ni gutya ndababwira rero gezaho he hinge turi muri fara tugatoka tubitoye ko nivyo vyatumeshejeho kera uyu nawe ushaka ikimeni kuramo anikunisha wa piga ndende piga wa subira kandi baye basera bana reka turadasana dasingo ndende piga wa ne kamere bara na mwakuriye rero none yatandukanye hari imbo batukira abana twagira horo uyu Kiswahili horo iyi Kiswahili byo gucunga mama horo nta bintu twari ibyagucanye ne sina do sine right sina mama do isakasaka zehadamu Sani wazikata no mwara zingine chaga kitu na yeye mama nikamate nataka kuanguka chini ya na binti mama nikamate nataka kuanguka chini ya kishimo muniachilie nianguke basi nitabakiana na huruma mtabakiana na huruma nyingi nienda chini ya mkoba nikamkuta Lorena nilikuwa natunga ugali tongi la kwanza likamsoba akaomba beleta mai beleta kamuima mai tu ya kwanza sijui ili nika abana ushaka makanika yikuzo sawa biragucyo abana ndabaramukizerera abakunzi ba Silent Ndaramukije abakunzi ba Silent Vibes ndaramukije abakunzi uno munsi twiruka turakina amaje yo mu bwana tugasubira mu bubebe bishobotse turanacomeka abicoba yakora fyeta vyatanguye attends mugana twa twabandanya amaje y'abana amabiye ninde mbwira amakosa atatu yo mu mabiye amakosa atatu ya mbere sugumire merci iya kabiri guhengamisha ukuguru uri kurapima uzi ko utsinze waje upima haracu wagira gutya kugira habe hato kuibapa sugumira ni handi wafata kari nko ngaha hagukubitira ngaho gacikira ngo amubandi tatu miniti ya gatatu nibuka kumengo ya gatatu kwibagira gukubita pa wamaze gushikira amapajya yagucya arabayibagira kuko ni wowe baba wita yaba ariko soko nasubira gukina erega nibe nasugumira ntiyaba ariko sa ninka t-shirt iyo ni t-shirt ninka kujya basi bajya gatijya ni t-shirt ninka bajya wowe wifasidise t-shirt ko hoba wiyivye t-shirt niko sa nico kimwe kwiba naco bitwaye yaje kwiba na t-shirt niko sa nico kimwe kwera horo jevre nimbare nko nini nyinshi nariye mu butaka elastic kwera horo elastic bana zaira horo ni yatumye n'inkoni nyinshi mu butaka ari bindi bintu bagira vya guca sunu kanyunyu uramba baza kucumba baza ko ninde yakinye football ya Japan me wakinye football not me mwara muzi jeu yitwa Kamdid oya ariko ifisa amano menshi selo ni yindi mukina football nzicobokof football none choma bagucisha hagati yani football ahubwo iyindi nayo ni yindi hari antushe yandi utera ukoze ko umupira kabiri uvuye ari n'undi rero bagutera umupira ugukubise ko utawutanze nawe ucukurya umugere niyo Kamdid warakuvuna nyine kick Shaimana twakujijwe n'Imana iyo mana nusanyira ariko jewe sinakunda imikino y'ingufu narayitinya cyane kubera naratinya ne wari magara make wavuka n'abakobwa bakuru banje bose n'abakobwa no mana kandi yakurekana n'umuhererezi mugabo sinzi ko arico gituma
ukura shora kukana n'abakobwa mugabo ukabikina yanzika n'abahungu twakina nje bane Mambo akina football. none nkunda gusavye akabuki niwo kawe merci ça urarabana hava kakorehisha ja Tunakuwa ari musafiri yabo ntabwo yakoresha. Awe. mukaturi Telefone aime. uracushe hanze agakanyindani nanje nyagucurira nanje mugenda Irimana sindabigeko. wewe sogatwe mgasohora umvizane twabwira umuswa ari fan gusa na petit déj amazi ya dadara yageze ega imeza ninto nashaka barigomeye hiyi imeza ninto muranka amazi kwera niyo basunitse sha Okay. Twagira twabwire rero ku twe twamenyanye hari abantu bari tubaje batubwira ngo ushaka kumenya ngo mwamenyanye. So today it's a lucky day. Nziga ntitwivunze haramukanye je dada gusa My name is Nagikare. Hey babies, welcome to my YouTube channel. My name is Ozi Irakoze and what's your name? Nitwa Bagigi Nikita iradukunda irankunda Linda Bagigi Dacia Munezero wagwana nandeka namutebutse nakudini unyaruka n'ubunye twatepe gose Karashusha kakabu. bakoze cyane mukama rero si wakabanda ikiganiro agakoreka kuvuga abandi agira shirubuki muri creme glace akamabonye kamwe ko karakayiko ka kabiri umuntu akagatata ka munyuma uza gusaba inuze munyuma uza gusaba Ifurushe. rushe yo ati rouge Dadale. karibu mu kiganiro cyacu umuntu yagukumbura bro Ubwigane nga. Bado ndaramutsa mu nyuma niko. okay nakibaye numene agacayi please hariho ibintu biri inyuma y'urugo Iki. turafashe umusumu Lenox. mama Lenox Narashegyaye. umva warahacira renga umutima ntiwahagarara Uri Lenox. mula Ko bise na mu Lenox. umutima ntiwahagarara Oya shaka kuhagarara. Sava. dada Chef, none gutanga mwaka guca mfunga mutanga mufungura. Nega gamura. Oh, my programme gukora iza. uyu mwaka ari uwo gufungura comment ça va très bien merci et vous Akanashira muri naci. subscribe Mzomusha muri TBA nzinda nyanya ngeni yego. yego nakibaza Bagira ice cream meat. ikizungu twakivukiyemo erekana Oya. Bakoze ni entre Ibo. urakoze neza nawe umeze neza amen nawe uhezagirwe cyane ikindi gipande utiyamba Zoza muri mishikuri uhari. Udari zindoza. okay ega nzomana ikindi gipande utiyambu Nakigira cyane. Igipande. none erega bavuga ngo mugongo bahuye babiri aca bumwe donc rero aca ari wenyine aca igipande ikindi gipande n'igiha Suruhari. babaye umwe n'igipande igice c'umuntu uba bumwe ngo kubera ngo hariho implice sinzi umuramvuzi moreshen more uti rero ruvuze ngo Jewe. Narivuze ngo dushaka kubabwira ukuntu twamenyanye. Jean ukuntu umwe wese agera amenyana n'umuntu. hari umuntu yabisabye mu Apana makomantere ukuntu namenyanye ngo naba bose. Oya, je ukuntu namenyanye n'uyu, ukuntu namenyanye n'uyu, ukuntu namenyanye. Kora bose twamenyanye ku bitandukanye. burya je ndavyibuka Okay, moi je vais commencer. hanya turaza no kuraba ububesha ndarose je navyo nibuka kwezi turaza kuraba no n'ububesha Kamere kwijije hari byo ntibuka n'inzo nibuka. jewe byose ndavyibuka mwese ndabibuka gutya Ja vrai. je navyo nibuka kwezi Nataka kumenyana nande. natwe ntahora nibuka mugabe ibyo ndavyibuka tu Nyawewa. Nataka kumenyana dada. Dada umusame ndamubona. Hari kuri ryagarire hajya. Hajya hafi kuri village market. izo byari umunsi wa mbere Voilà. Amenda kubonye bambwiye je nakora muri Bujumbura TV. Bacambira ngo hari undi mukobwa yaje akora muri Bujumbura TV ariko arakora iganiro hajya hepfo. Nza kumuraba.
ndamubona data akakurigana na Zinobine niho twamenye mbwa twaje twabagenzi yarinze ava muri Bujumbura ati tutavugana zingene wanyu murada gutwara akazi yagiye kurati uyu ninde aje kuntwara kuri King Dog ubwo twabagenzi rya yawoze avanye bukana jewe abagenzi yana Okay, wewe wibuka wamenye wezi gute? Oya aho ndanyimbuka ijya kabiri namubonye nibuka ko namubonye wari uri kwa namari kwa Abu hari muri y'amafaranga wakoraho mengo urahoza gaheza kubera iki sinavyibuka ko ndanyibutse wowe basanzwe twahuriye aga twibutsa urabeshuzanye wewe wabeshe okay njyawe niho namunye bwa mbere hama transfer kumura mu za YBSP hama nibiki bindi ndakora ibintu byinshi vraiment byose kumugari ati ntiyamaze n'igihe muri Bujumbura TV nanga wagiye imbere yanje nagiye imbere yawe wewe wagiye imbere yanje okay mbare ngiye muri Bujumbura TV byaciye bihinduka base kuvugana uvuye Tanzania uri Tanzania nibyo niyo twavuganye mengo kuri Jean kuvugana kuri Instagram dutera story twabagenzi kuva ngaho rero ubugenzi bwacu twarihaye umwanya kiwewe genda mu vyawe nawe gende mu vyawe tuzohurira imbere utari imisozi hama kuva ico gihe n'ubu dari misozi nkita nawe kawari muri farmasi festival nibyo abana reka nkaza bagenzi bani kita yo Nikita naenda muzi ku radio amubakira narumfana nawe ku radio vraiment namuraka numviriza ka radio ka 11 havu umukobwa kwera atera inkuru ya twenze ngari tuzina duri abakobwa kirati ora kwatanye na muri kwahindura kugwa kunduru abagara narakunda induru zabo ko nabarawura narakorana na kigingi muri dukorana narawura apana muri sendo muri birara kigingi je nashitse nkorana na kigingi muri karibu cyangwa kumenye muri birahara website za karibu ntavyonze biraharawe ni yavuba cyane kandi sinatanguranye na narawura imisi yaba mu maonse biraharawe nakoranye na Brandy nande hano Marvin undi mungu arafise induru nyinshi ngira nyirawura rawura twarakoranye nyuma yafise induru arafise induru niyo mpano yo gutera induru ntarahinduka hama aho none amenye rero hano twabagenzi ntavyo twabagenzi muri festival tutamuvugana bavuga nikitumengo arita madoshe mama yangu ngobe yikonvuga wewe avocat juge wevuga tutamubwira ati artika nimero 7 murongo y'icumi kandi wa kabiri ni wewe Jaizo nibuka ni wewe watukana ku murongo nibuka kandi ntansira muri ivyo nyene nibuka tutamuvuganya muri formation ya festival tugiye kwiga ibintu vya film sinzi na za cinematographe wasigaranye gufata gros plan Davindi imengara yifata ni nura ikarafata ita gros plan Davindi bon natwe tuvugana sikora no twari muri yanze n'ibindi bintu taduhera ngaho mugatwe w'abagenzi havyo nibuka don't remember oh nara kimwe nibuka ndafutwe Jafate ndishize muri nuzwi mu buzima nuzwi mu buzima nari ndibwa ati shushu twarakundanye mba byaraje ngene tukapenda na hivyo ndi navyo okay mama Oli oya nuyu uyu ko avuga sote senyisho reka tumuhereze reka tumuhereze yavuze ariko aragiyaza oya sico kimwe vuga dada Jana numwe ni uretse none kubinyemeza kungufata byo Pascal kuravuga mukanya oringo omugoni Ozi bivugana byibukiye ego none nta bindi byaje Ozi yene yapfutse nta bindi rebuka
hama nikitanibuka ko umunsi wa mbere hari kiraje kuri Buja FM. warakoze rero muri Buja FM Oya, naje mu kiganiro usanga bicaye hanze. Je byo nibuka. hama naje sindi mu wa Sinibuka Fred. je ndi gifanto Oya, Dacia twagiye gutangura kuvugana cyane gose uje muri Fun and Facts. sinibuka nandi Muri Fun and Facts. Twarahura Dacia agenda je wenge Dacia muri yaga agenda na muri YBS kuri Instagram. Oya, twatumaze kuri rimwe. Mugabo ntitwavugana bire byanira cyangwa muri ko YBS nayigiyemwo igitangura tugirira amanama kuri plaza hejuru naba wamutupeye muri Canada Briwell. manyana ndaguye navyo Muzoga muri Fun and Facts muzoga muhagaze. Bon Fantomas. je kuzina rya mutewuzi izina rya wagwani ongeye ko Fantomas we sinzi ngo washite mu buzi ara kumwa Yesu yinjira C'est bon. Nziko jana ni askumwana aje kugwa mama Yeni bari karamwirukanga. Atapigamu. kandi umuntu ariko akwiruka kage bukebuke kama filme ya sasa na metro ati naho usigiye Arindaga katatu. anyway jewe rero Fantomas namenyanye n'abantu agano kunyene jewe oya wewe twamenyanye muri Fun and Facts hamo wantumira apana Fun and Facts ikiri deba Abo muri girlfriend. go muri girlfriend na Greta go hamwe mwantumira ku bintu by'amahezo sosio navyibuka Nano ngine bacugenda. Mugande bari nta sweet. nari kwinza bukungufu hama birahera hajya hama ndasubira kindi gihe turi kumwe muri twakoreye kwa watozi umengo ibyagucyo oye Tonda hazo. Tujya twantu bakwa ari umigo. Abantu ngabo batiko turaba best of forever ba 10 nayo bakwa turaba. Ya 2 ans. Nikita bite. Not order. Nasebuka ngena mwenye. Oya yakamaze ngo nahejeje wewe. Je nivyo vrema. Yego. Naje nakubona kuri ntuze. Sinzi ko wakoze abwe muri Buja hit je nandi ndakuzi kuri ntuze Siren. Urakanuka ngana kujya uvugana na ntuze. Agafiti. Ivyo birakenewe. Ngena twamenyanye. Uko nakumenye. Kaske uwaza basa tupina bantuze urakanuka. Franga ni nzuri bebe. Franga zinasemaka. Siku mtaona naanza kukuwa na ba inyegwedegwe nitasema Mungu. Nikita. Ashati ndio tukimenyana. Moi de même Fantomas. Ni telefone ya Das. Ini supra ndibaze telefone yawe. Dianago. Urumva Nikita ni kwa osi. Oyaye naho ngira ikiganiro muri ntuze muri Buja FM. Na Landry Rukundo. Yaga nawe. Ketri mu yusubira. Donc ari nakoze muri Buja FM na jewe. Abantu mwari munsi muri Buja FM mugire imiriro. Imitima yarushe myinshi. Nugurije nakozeyo mbega igigarusha amazima y'ingane. Munini friend. Tacha ikitosha. Shaka kijosha cyane. Nesigaye dusaba abafana avuga ndabwiza Dacia wewe mwitwa Rasta mwitwa Homeboy. Homeboy nuba aracana umufana wa Buja FM. Ana telefone. Ujya n'umufana w'amaradio yose. Asa manite yagufi. Asa. Cyangwa muhemba mvugisha ukuri. Oya nta numwe duhemba bijye bintu nivyo babesha ngo abantu ba telefone barabafitiye amahera. Oya vampu. Donc c'est ça. Abantu mubanze mutangarare kunamenye nuru naho. Bogos wacu. Namubonye ngana ari mwiza. Yavuze ko Nababwiye abashaka ama iki duhendi ikate.
kazoba gaheze abasaba aba diaspora baba bashaka kumukira dimi genda ngo ntangire nimero yawe amayerene bashaka muri sare ushobora canke yayaguze so tuzama ko nyakubaha jiji wihweje nangurire kwa CEO kuvyavuzwe nangurire kwa CEO twamenyanye muri festival nivyo tukamenyanye muri festival y'umwaka w'uhembe 2019 ikane kufu ubu rero kama festival ya 4 ans twamenyanye ngaho hanyuma niho umenga twatanguye no guha ama contact twayahanye hanyuma nyene kaza karanyandikira ko kankumbuye eka kari kakingana gutya kandi naramukunda vraiment ubu none n'umwunda ubungene biraho kuri ko hebana ja gatembere gashaje biragusha ukunda kubyo hanyuma Dacia jana nindamuzi twize ku ishuri rimwe muga tutazinanye yego heho university twize ku ishuri rimwe tutazinanye hanyuma na Dacia rega wagize pi berekera gize pi shiramwe tuzi unyuguza ubuki buri hama yego ucuraza nyene gukora ku kazi muga naho nyene nta bugenzi oya igatwara ntitwari dufite ama orera deja je weekend sinakora oya kiyagana naco cyari cyo muri weekend hanyuma tutangura nyene kumenyanira muri Fun&facts niho ubugenzi bwakuze kandi bwarakuze vraiment hama dada burya niwe twaciye ahantu henshi turi kumwe dada twamenyanye aje ku kazi ni wari uje mu kiganiro hari ryari igihe Jay Daza hari ryari areze witambo mbese Maria nawe witambo nukuri kubera nawe witambo nanje maze ku radio oya pana witambo mugabo nka 5 canke 6 ans zirimo ngani nka 4 ari mbike ni 5 ngani nka 4 ugire arasante anniversaire yani kitana dada inyaka itandatu hanyuma ico gihe dada reka rero ndatera blague dada je ico gihe sinarimeje kiganiro ko nakora ico gihe saa 10 nakora muri birahara muri karibu dada azananye nabamona nabandi yani nta numwe twatuziranye muri abo azaniyo nduru wadada bisi yose abakavuga ko kazi sinzi uramenya ko riho sinzi nyambara uruhusha bari baje gusaba ku kazi sinzi bamba baje gusaba vy'ikiganiro ca Jade sindavyibuka vraiment mugabo birashisha nicaye gutya mu biro ndamwihweza munashika mvugisha amajambo menshi nituzinanye aragiye aho agiye sinzi ngo ni dada sinzi nawe narinzi basha twase guhurira he ngo byavuye bigenda neza cyane 2018 nubibonye gute Instagram foto urumva aho nye sinzi yaciye twaciye sinzi aho twashoje dusura guhurira kuko mu nyuma twarakoranye birakomera urukundo rero urukundo twarakoranye muvage nawe turaja muri Kigali Fashion Week turakolege Nacho reka dutwenguka akavoyage kari karyose wasanze nagusanze wewe waruvuye mu Menga Tanzania ahubwo jewe njana mvuye Abidjan waravuye Abidjan hanyuma banza gushiza ngaha ndabasanga mu Rwanda hanyuma we nawe bat hanyuma dada urukundo rwawe biraryose kumvirira hanyuma dada urumva ko twarakorana kwa je hanyuma ahantu yakorera dada ico gihe niyabandanije ari umujournalist ico gihe yarabihagaritse gato ahantu yakorera rero je mvuye ku kazi narakunda kucayo asa bamenga nkorayo nanje nava ku kazi nja kwa dada nava ku kazi nja kwicarayo tukicarana tukavugana finalement twakoresha girlfriend ego finalement twakoresha girlfriend nukuri
bazikora za filme zitangura amarleke ndaho mu marleke abantu bakundana baza gushwana ukatukana bakangana bashaka kuvuga bihera nyene avuze kiyoze amakia marlanake ya mu pasteur absolument comme cela arleke batangura ibitabo by'urukundo bitangura abantu bakubangana utamwanga ngo bera bari muri rero abantu bariko baraturaba akabera avuga ati bijya uzi yavuze ati aha rero abantu bari bazi ko dufitaniye ubucuti bwinshi turabufitaniye ega nuko nyene turabifite malgré uko kuntu ubucuti ntibutegereza gufata imyaka n'imyaka jereka ndabavuga abantu tucaranye ko imanzi kawoza gira guhongorore bagakobwa ka nzori ryambere abigite oya nani twabigize ahandi nzori ryambere imenyere oya urumva twebwe urumva ubwo bugenzi bwacu hari igihe tuvugana dusangire twese canke tuje gusangira muga je na Dase nitwe dukunda gusangira cyane ndazi impamvu je na Dase nitwe dukunda gusangira cyane irabasha hanyuma mu byo kuyaga aba bagenzi banje baranyagira cyane baranyagira cyane je nanje ndakunda kuyaga je ndavuga aba bose ndababwira Fantomas je ndavuga frère Fantomas ni ni mujidoka en fait urumva ya vrai Dase ari kuri Fantomas turashobora kuruka twandika muri groupe twandaraje ngo nitone yavuye kandi no kugenda nitwarane yaravuye vraiment n'umusamanzi wovundura utuvanye twaravuze tweje twavuga je nyine umusuje n'uyu tuzi yari ngatuna ndacarandika amaje wovuye ngo ndabyutse kuveje yaraje Fantomas yari kuri cercueil mwanditse nyambere jeje twarahuye Dase mwarahuye uyu cumugira ati genda ushire muri groupe hari kumutaga aba bakobwa barisabizi zo muri groupe je umunsi wose osireka kuruha yari Fantomas yaragiye muri cercueil guca arabyuka kujabyuka yandirimbo yanzita Desire begawaje gute indi yambaye amapamba ega niyo nyene itangwa muri cercueil naje kwa maguru turayirondera ndamushikiye dada niyo yandi ya sida oya baho reka abandi babe kula kulipa abagana mix wa mu DJ agira ama mix feel bite ndayirondera yani big bite bagege uni backbite oya hari ikintu DJ bite. ariko nikitaravuze cave yuko abantu simpaka hari abantu mwamuze kuva kera azite ibintu bigacika hamani umengo ntimigeze mu bana bagenzi kandi muzinanye kuva muri abana maybe gasanga nundi musanga muhuye iriya moi hewe agubona yuko warihembega ubuzima bwanje bwose ivya bindi Dase nako ndavuga rafa passé kuri statut yiwanje umva baratandukana hari abagenzi hari bwaronke telefone sheri wezura hari abagenzi usanga nk'ubundi ugasanga n'ubugenzi buri conditionné par l'état urimwo turigana mu ishure turicarana abo sana abagenzi banashaka ni kamahado class oya birashobora kuba abagenzi ndabwite ushobora kuba abagenzi ari ubiganye kuvuga sanga kuva mu wa mbere gushika muri 7e urumva ay certain muramenyerana ntimuhurire n'ivyigwa gusa uri hehe tuje gusangira ka mukabwita ubugenzi kuko ufite ubugenzi vana ingene mu bwiza hagacemerukana n'abantu usanga from nowhere nituzi nanya ahantu na hamwe turahuriye ahantu turapatanya nakuna kimwe duhuriyeko ugasanga nyine turiyumvanyemwo birakuze hariho n'abandi usanga ni nk'ibi twariko turavuga ofete twari twavuga ngo twahuje na Fun&facts kuko bose twahuriye ahandi uratahura hariho n'abasanga muhuriye ku kazi w'abakolege bo ku kazi iki akaba ari n'abandi muhurira ngaho ngo mwahuriye ku kazi muga après y'akazi agacaza une autre amitié profonde baza ariko ikintu cyose ari kuraba après ico kintu cyabahuje nyamba twicara muri Fun&facts umwaka cagenda de son côté ntabwo twatura abakolege il faut pas kuvanga ibintu c'est dire ngo hari ya des connaissances uvuga ngo ndamuzi mu store muri quartier aranzi isura ndamuzi isura and c'est bon ngo ngo nikana umugenzi wanje oyaye urazinanye tu uko yitwa Dase turayaga ishitse mu kwa muyaga hama dukorana gusa
uvuye ku kazi ukacutaha muri abakolege ubu amitié c'est autre ikintu kiri lourd bon twebwe turi abakolege kandi kora ko jenda cyangwa kumurira nikita umva ni amico association agana nkamubwira ingorane nanziri personnel ibyo ntashaka kubibwira abakolege ngo janga imizu kuunyi donc twebwe turafise ikintu kiri fort entre nous kandi imana izogikomeze vraiment kora ko d'abord twese nga turakeneraniye twase nasinze mu zanganje ngene wagabanije kunkunda ngo biraho nyene mu bitore baje mu usanga kirangira bwaro bwaro nakomeretse wari urukundo rwawe bafise umusebre narabikubwira basike none ni wayandikira nk'umbu ubu hari ducanye rega ukumbaza ndabikubwira dushaka kumbura umuntu udakunda ashaka gukumbura ko yarasonore merci ko kuntanze konyora oya ico gihe nandi nari himo twahurirako oya twashatse kugira abafana tuzaze kuvuga turavuga abafana pana mwebwe kubera wankunda wabivunda we nta bantu bakwandikira ko bagukumbiye apana ko nakumbiye nikiti muga kubera wiyaga neza uryo shiki yawe ugasanga ntanagukunda bo hahonya harimo agakundo gakondo nta rukundo ruba rurimo nta rukundo ruba rurimo reka ndabasigurira igituma ni nk'ubu je ushaka gusanga mvuga ati ozi sishobora kwicara hasi ndanamukunda mugabo uzanatera inkuru mugabe nta nkuru utera c'est pas kumukunda ashaka kuba nkunda ibyatanga kwa mfano ugasanga je ndakunda inkuru ya ndirimbo muganda ndabuze ya serikeye gute ndiko ndawaje gute yayo okay none isi ugasanga si uko bimeze si urukundo cyangwa ni nkakujya je ndashaka kwandira isesa nkunda gusorora ukunda amahera yiwe nuko n'urukundo ni ubwo si urukundo exactly mugabo ndashaka kuba nkunda itera inkuru mugasanga ugiye numve nimufate ibyamwe nawe twaguhaye akazi wese ndiko ndavuga ivyo ndiko ndavuga n'ivyo byo gutera inkuru ukavuga ngo umuntu ndamukunda kubera atera inkuru oya ngaho dada nanje ndikora harimo gakundo urazi umuntu hatera inkuru tutamukunda gutera inkuru zazira kubiyisha yo agushisha naho ubaza ko abafana dushaka uba wumva umenga ikarakuga dada uravyumvira kubwiye dada urumvira kubwiye woshoko ndakwanga sinavyemera byani byawe mami oya si mami bizamba sheri ndakubwire woshoko uri drôle uteri inkuru abantu bose bari ngaha bagatwenga je ndakwanga nako utwenza inkuru zazirambihira naho ziba ziryoshe ukanshisha urukundo ruri complex reka ndamubwire mu gutwi ndakubwira umuntu mu gutwi abantu baguma batwenga nakaravuga by'ibirofa naho twe twomuraba namumenye bose bamumenye bakaravuga baratwenza ngo bakara tubandanye next okay so numvise mbabaye naje ko twavuga urukundo rero nawe ruri complex anyways sema nandeni mardi ukaba ufise umusheri mutegurire kado beni maka ukaba utahora uyimuha n'uyimuhe jaba tampaye kado ndabivuze mu kiganiro basanze bazigwa atacabaye ega shangwa tishema n'umundi naho ndazigwa ko ntenda guha kandi nzoja kurira kwitanganyika nzofata kawote yangoma ni he mani ku musozi bataguhaye imodoka zosha telefone ndabagira rweke ikintu dukora zosha telefone bantu erega mana ibitangara biraho minsi 10 n'inga minsi 9 kandi rari bishasha kujyanye uciye umurongo muri iyi minsi biba biri mu ngo bushuhe akwaye mushitemo sana nagake ndabona ibintu bakora bizakora ndabemora ariko je se valentine ngene shitura rero we mbake cyanaje ntiyigeze ishitura ndibuka ariko ndi umvira Chakesha manyana gushitura kwanza mushatse gusigura basi kwishuhire turashuye Severance ndamufanga jewe kera seba ndabwiye nayishuhira kera nkiri mu bakatolika nja gusenga kuri foyer ngasomene kandi vuma byaranyigije ibintu byinshi nibaza ko ariho natangure no kumenya kwikunda rwose bisubiriye shiramo ibaba nayo turaba nibaza ko arico kintu ca mbere catangiye gukamura kwikunda cane gusoma nari amakado n'ubu unye wi pourquoi narakihaye umva igituma je ndaza yuko uta Jason Valentine
ntabishuhira no kuvuga ngo wemewe no kwikapa anyway ngumenga no iravuga nkunda amakado umenga umuhunda ikado yimpaye atakintu cabaye kiba paske nyari kado umva nk'ubunye nk'uburicaye ni kuwa gatanu muri baho reka abandi babeho baradutse ikiganiro kiraheze ngwayi wa sida n'umuntu nk'abandi wayibanye serikali batangura bamuzanye sidari muri urgence ambulance amaherezo okitwereka serikali n'amanuza okay ndabandaye ibona ushitwereka nayabonye nawe nayabonye ndayirondera urumva abaguhaye kado nyene ukaza ubona uranasa hajya muri butiki wawe ukazona kado nyene fye bebe urumva ariko na Saint Valentin biraryoshe ariko ucumengo Saint Valentin kuri iyo pression hari n'umuntu unatanga kado ni problem kandi rero ucumengo maybe naho yiguha somehow araza kumva umengo ari oblige kwenda umunsi mukuru wa urukundo mebo yahora yiguha sava bivango arakulipa ahubwo jewe naona nkora kera natanga amakadoro kenshi kenshi ni anniversaire ya bebe mukundana nzuzanire kado kubagenzi je célèbre cette journée gusumba le 14 là on atanga kado je dois t'écrire un message uri umuntu uri important nkabikubwira kandi atandika message cyangwa ku mutima je nibaza ko alors donc ko le 14 vraiment je sinigera mbona ko ari journée spéciale c'est quand même vraiment au fait je natangiye amastats ibintu ko baragira abantu je natangiye kubona natangiye gukuramo spécialité natangiye gukuramo spécialité ya le 14 maze kumenya signification yayo niyiheshuje donc la vraie histoire il y a Valentin mon patiri je suis genre c'est de célébrer une tadi actuelle shushu nyene ubuzima buragoye Ninga Noel oya singa Noel oya nta bwenge bwinshi buba burimo mugabo si ubwenge bwinshi buba burimo ni kubera ko mugabo kameme nitwigiye ubusa cyo dufata n'ibintu tutazi hari umuntu n'umusoma baza ngo Saint Valentin iki azi ko hari umunsi atazi ko na Valentin yabayeho atazi ko Saint Valentin rumweranda Valentino muri katolika kundaniye n'umukunzi wiwe manake mu bayisilamu si abayisilamu ni sunna Saint Valentin ni sunna nurdine Saint Valentin ni sunna ni fete ya Kikristo mweranda ukipana ari wowe kwa Muislamu subhanallah Muhammad anakuchicha utubu iri bizarre kubera nabonye barayifeta cyane nivyo ndiko ndavuga niko batabizi byari ivyo nibaki barayifeta babizi vraiment amizino nibaki batukara guhimbaza mweranda Valentino ariko vyumve yuko nkuko twabivuze Noel bwa mbere uko icyo risigura yahindutse bivuga ngo nubunye uko Saint Valentin ya kera yari iri ariho ntuzesi ya kera ntibazi ni yari hari abantu benshi ngaho uzogenda ubaze Saint Valentin ntacyo shusho ndira kudavuga ati hari Saint Valentin nta kindi nati ko hari umuntu bariko barahimbaza aho fe yaza kubabwira abantu muhangariza akabazo urumva jewe ngo Saint Valentin sitenda itakunda wandi bisanga isi urabizi jewe imisi mikuru yose ifite agaciro kari meme na exe namubaze nikita kibazo kimwe urazi ukunda amakado barakupatia amakado za mingi ubushere wagaca umuhebanya agashazi kwa kazose wazimusubiza yoba yamboshe apana gute ngo azikumwaka no uciye wana akugarukaniye ivyo yamuhaye ati nsubiza ivyo wanje nanje jare waramuhaye agasa turi saa yawe nanye ma telefone naguha no bitora neza navyo numuhaje niwe abinsubije kugushaka kwiye je nabimusabye navyo nomusubiza navyo nigeze ndamusaba arakama uko biri kose abantu bose baba babibona yuko ntanzara irimwo mukugira ibyo bintu babime nanje novyiha warabimerise mu gihe rero yabimpaye ureze mérité kandi yabimuhaye bagikundana kontra yaragifise kontra yari gihari iheze rero ibintu narironse ako kazi ibintu nakaronse ndabigumana ibaze umuntu yaguhaye imodoka kuri anniversaire yawe mugikundana muhebanye ngo muhaye imodoka Deje muri kitu ifo kuyandika kanize uyanditse ko uyimusubiza gute imodoka nawe no mu arano batanga imiduga toruburana hariho umuntu numvise yahaye kado umugore wiwe akaramusaba ikigo sinzi ibintu yari yamugiriye umugore amaze kumuba bari yamaze kushayigurisha kandi
Nindegurishije. umugabo Ije muhaye ikado y'imodoka. yahaye kado umugore wiwe Abamubwira iki ngo bacaye amuha barayacagurisha ya modoka Haba turagumana ariko. hari abantu bafise imitima iyo kwihangana no kubaka Imitima ni pam. Bashaka bashaka kubaka iyo modoka twojana ndiyumvira ubwenge habwenge no bafise no kutagira indero ko kugayana ngo ndamusubize ibyo yampaye ibaze noba ndamugaye rega n'agasuzugurosha Je bivana n'ibyo bari karansaba. ivyari ivyo byose nawe bari imbombo Je nanje nariye n'agasashe nako nomwereka Oya je nanje ndabibona ukundi. Siko. Je ndusama nyamukuru. Je mbonye ugize ububwa bwo kumanuka gushika hasi y'ingo nsubiza ibintu. ndanakurengereza Ndabiguha genda urimbwa agofatwa. Tora byose twahari kuzogenda uzogwimbere. nanzo nobimuha rega basabaga we ndayimugaye Baza abo. kugomeza hari kitaba kikironkeka kumuha Oya vyovega nubundi abakosa ibintu batyangere binga. ibintu mbona aje yarampaye nk'agatelefone akaduga amashenete iki Hari umuntu asimvye aho ha? abasanzi baraguye kugira ngo ariko aringira aribye Shaka ari yani umusuma. gisuma cyane umusubiza vraiment mugabo jewe nawe ivyo bararase biba muntu ari ibintu nk'itasi no yimuha agiye kwitora ngo ndayitasi kamene ari nk'akantu nyene kaka telefone no muha agiye gutora agacisha mu maboko nko ngaka kamene kana sinabana akamusubira ariko nakubesha ari nzanyere kububwa no bumukoreye ariko nakubesha abantu bafise ububwa baragura kwera Kandi ugeze kuri nivo ngo nsubize iyo bintu. Sishaka nuko mbona ariko mfise ikintu ego frame en plus kinere ariko arakinsaba erega ivyo ni vya bindi yozi ni vya bindi binashika no bantu bagize kwa mariya akaba divorce ukaza ko bagabura amasahani mu kabati hariyo 20 twara 10 ntware 10 ubu batuvuze amaparta 3 kubana igice bivanye ne mwahebanye navyo nomuha nofuma ndavyegeranya hakabimbonana ndavyegeranya uza kubitanga aca ndabiha uyundi muntu azoguma bibonana tobimeshe nuko ntambwa twogenda ntambwa muntu twogenda nukuri je kandi nivyo mu rukundo harya naho turiko twahitana ngo kubivana il faut attendre apa il faut attendre bivana n'uwo mwanya uri kurabibamwe siko hari umuntu umuhebana nabi ukumva yuko mana nukumubona shaka kumunana kimwe kuburyo natwe biguha ugati muri hako mva imbere shambwa jewe ndababwira nizo ndurigamba ngo shaje mwana ngo turayabana kubige numva ikintu kimusubije jewe ndibesheye ko atavyo namusubiza mugana byo gumana navyo yo gumana jewe avuga ngo naho ntobimusubiza ngo cyo muhaye ivyo yampaye jewe ntavyo gumana apana ngo arinda kubinyaka naho atabinyaka jewe duhebane neza duhebane nabi kubera ko ndumu overthinker niyizi Isukura ngo ndashobora kubona akakona rero wakampaye ngaca ngenda naho wakampereye nkasubira nkabibamo niko meze rero je duhebanye nivyo yene nta kintu kimwe kunyibutsa ngo mana nico gituma nigera nta urabagira usanga urana mera ku ifoto mu telefone efase supprimer tuhebanye nimba warampaye akana ndakaraba n'umutima uza kumva ndakayinjoyinze what asha wabijewe jewe nashaka sinda nibuka ngo nako wamaye bebe ngo ndabihagarare ko ngo urumva ngo akakana muri Uvyumvira. bivana nk'ubundi wambaye ndazi ufite umutipe yitwa Elize ariko amwita ngo ena apana Elize Ena niki N ni nk'ibyo nyane ngiye kuza turandika ibintu byose hari abantu bagira amashenete nani bayihindurisha neza ujukura ko medaille seko ena utirara nk'ubunya ukayena bitazoba bishitse iyi valence factory kono cha futa fane agasigara ko factory nico kimwe babaye kwigisha cyangwa usigaze ko ni lonave akakonyene ko nga akaroka siguri akani ni ikareka N arasabona ko ari mpira ya valence factory kidandazwa mwirabero mwitire ko atanze mwitire ko atanze franchement abone ko kataza kuyigira kandi nibaza ko biravana dase usina n'umuntu ingena ameze biravana apana wabigusavye biravana n'umuntu ingena ateye n'indero yiwe n'ingene Jambwa yubahutse kwinsa yubahutse ubahutse ukaze kuba kwinsa sha nukuri nanje no kuba ubigusubiza uraka no bimuha bebe bana valanje nico kintu sinzi sawa reka ari maze modoka komizaho tureka imodoka ngaho murakundanye araryohewe aguhaye agaparcelle
ugaca umusubiza niba none none ndabwira ikintu adakweke dada ivyo ibintu binini nukuviwa babiguhaye agwaye kamera ya siren none nisovuga ngo wobimuha ngo sirinza ngo amanuka ngaho onya no sande parabarere y'ikintu do basi nomubwira hano uwo umugabo byo mukatu kubisaba kabireka pe kubera uri wese muravuga uzata hafisa na hafis biva Ucho tumaravuze bivana imodoka nkuba munayiguhaye ifo kuyandika ukavuse carte rose yanditse ko izina ryawe mugabo wewe conscience yawe irakumvisha ko atari gwawe yanditse ko twakoresha amategeko erega amategeko twagiye muri conscience makonscience birashisha wana umuntu mwahebanye nk'imbwa akavuga ngo kyaniki tajya ko karagenda ujya modoka nije ngo rigwaye cyane nibuka umuntu nabonye umuntu yatishuye inyanzi ko navugira ati ni gwaze nije nayimugo basi ko bayiguhaye n'amafoto kuri Instagram twabonye bari none uba hawazi aho rero akajangara wa posting I am a hard worker uri kuri ya modoka wapi nije nayitanze shisha make ni nuze ayiguhaye kantu ni kabi cyane ndayiblock iyo message ako kantu ni kabi cyane block akoze bakomatire ntashike shisha mwese navyo musubiza oya jemani wabikoresha mu yindi moye mwana kuri ofu murondera amaheroka byo byo kugurisha imodoka ona bakuba ari ngene bagurisha imodoka ukayitanga ugatora iyindi ukatanga iyo bakongeza ko amahera make funga ati nzira zari oya urayiyo iki oya wa nguma ngaruka haha muri we urazi ko atari ko ari wabi niyo yindi naho bohinda urazi kintu nokora jewe vraiment wobimuha ari nk'imodoka nayo nomuha muga abantu kayo ntera kuraje gukora gusigando nk'iwanje ndamufuza ya modoka yarashaje anju après 5 ans kubera ko ufatiye 5 ans ubwo nyene nayisabye muterere akamodoka fatwa tora kajuxka ugaba reka ndababwira je no basanga uwo muntu namubajije kugira urinde uyimpa ubimpa ivyo wampaye je naco natanze naraguhaye umwanya wanje none kuvuga ngo naraguhaye umwanya wanje uwo musubiza aya madiscussion cyane murahebana n'abantu kugira muri amadiscussion gutyo mwana ko murarandura ndavuga ngo wenda kubwire wewe ngo naguhaye kurenze kwambwe ibintu byacu amaraso nakuguriye shikuri mugivyo je ntawo bigira akantu kaka love nariguriye kubera ndikunda ndakubujije nta mutima ngira nariguriye majeme waramuhevye jewe je sinigeze nkundana kuva mbaho nawe arida n'imana yamungabiye mutima mwera bamumbeshe ndababaza kubera kino nebunyita mariya ajya sinitwa mariya none ko mugira mu maririzi mustare tutavuze yahindura ibintu ndakubutiye no ku ruhande baratangara bahamagare babishingire nawe n'abantu bakora babiravye bako arumirwa oya nuko basha ariko burya ari harashu imagine vous dada adafise umusheri n'uwo adafise umu ex n'uwo est c'est impossible kuko atari impossible ubuki naburiye ndabuboregwa ndabutobanga ari yayo onye hariho kawune ya 2005 byari ikibazo mpora nicara ngaca niyumvira c'est quoi l'amour dernier sujet à don't even dare kuzana iyo sujet oye cyangwa zaragikoze kwisi kandi umego cyare muri empire cyo kibazo cyo kibanda d'amour nashaka kubwira abantu mukunda nagasantima karakara ukaza kubuza amahoro abantu kubabuza kuryama kubabuza barakasantima gafata abantu bicaye kabagira ibico bimariye mu buzima ukarinda ufata cyo bimariye kakakurizura umuntu w'umugabo mukana kujya umuntu ufite imyaka 35 40 none kora ngo nakago yagushavutse baza kubona ugakuzana n'umuntu hamanyine mugahebana ukazoshavura ukaba baramwashwanye amavyara aheze gusubira kumubona n'ingurya n'ingurya vyari biki yamaze kunshikira je ukiyumva ariko barigeze kugira depression ico kintu kiraba ku bantu bose ni bose mwaravanyura bibona ko acha wapi ikibazo nagira mbazi turi ngaha turi mu bakobwa hari umuhungu igeze kuntera depression ndamuravye
namura nkawe kweri wiravye ni wowe n'igihagararo wewe wiraba ahubwo wiyumva warumeje kundiza je nyigarana nkarira kubera wewe none ni byiza yo gutarira Jeff oya je navuga ikibazo c'est bien pleurer ikibazo ngirangire niki una munga ramu garuka kwisi oya sigeze ko ndinazi ya ndugenda urabatsura kugira gucyo ukabwira udashaka kuvayo ono tugapfa bitese izina nyi barasubira ko ndiyumvira je ikibazo turavuye ikibazo cyo gusubiza amakazi ikindi kibazo ramane yumvira apana mane yumvira ndashimvira ibunyene kuri Saint Valentin fate twese par exemple turazi umushiro wa Nikita uciye mubona ahantu yiparitse n'akamombe simu foto sienda kwa mfano haroni ni reaction personnelle uciye umubona sivyo kandi uwo muntu apana bivuga ngo n'umugenzi ngo ni inshuti canke niki urabona nyene yuko abo bantu iri quelque chose muri uwo mwanya wogira iki aho nyene tak wogira iki muri uwo mwanya nogira bimwe vya sex yavuga muri girlfriend apana bijya nk'ivya sex oya gira wowe nk'ivyahoze uya n'umusazi kuvuga ati neza nogira nta telefone niki ndagusohokanisha mugenzi wanje tugende ngaha acha vyibonera mugenzi wanje muramuzi kandi ivyo kandi c'est très bonne idée kubera iki abantu nufatire kuri yo oya naje kangize kumanza gatowe c'est une bonne idée kuko abantu ashaka kuvuga ati hewe nabonye umutipe wari kumwe naka hewe akaca mwemeza agozi n'umusazi ukaca mufibi washaka kuduteranya ni rurimo kamera niri hano urutakigwa urumva ukaca usanga murabipfuye n'umugenzi wawe kandi abantu bakundana yewe barasubira nishijana ni uri shetani tuvemo woza kuvuga ati nguvyirabi ugwa mu mporero ngibijya ikitaro ujya musiri wawe kunitora wocugira iki sinzi ningene nta nivyo numva ivyo nivyo nabaho oya wona nawe reagisa gute nivyo nabaho je mbona kwireka kada kwereka genda yibonye ndabonye kuko c'est compliqué ko umuntu yishanye n'umukobwa nyene basi bako barasomana ko arasomana sawa ndoshe nkuru filme ndayikine ni kushaka niyo kuchana nibisigura ngo byatani bisanzwe mona ndagenda bite dada bite nanjye umenganije no urumva comme ça ndakura mukitwe ndabonye ko ndayibonye ariko wirega kuko ariko no ngaho monami ashaka kukwirahira ashaka kubwira ati jeni twamwe mutabazi ngaho onye ku muntu afise umutima wewe wanashaka ntibikenewe kuza kwigira umugenzi wawe wewe narirega yego nawe nyacuka atagiye kubivuga wewe nacangitangati kaka kuko urumva nikita ndavuga ngo ndashaka kubwira umutipe wiwe nikita nabonye kumwe n'umutipe abaga desen ko duhura bana ni sa mapa ko contre la sange agati arashakasha akomeye twari kumona beni n'izo wavyemeye n'ibyo bijya bikira wavyemeye tukubaga hari ni maka bimwe by'amafoto umva ndakunda gufotora kandi ndakuramutse kuburyo byase atafoto tacambaye wala je gusa niyo foto tariko turasoma batariko barasoma babazi wewe wogirana jewe nanakim Jesse ibikura bakora tumva umugenzi wawe reka ndagusigurira igituma oya hasi ico reka ndagusigurira igituma kuko muri uwo mwanya ngo guhamagara ngwingo none ndabizi ko bahibanye sinde naho ndabizi ko bakiri kumwe naho bafise ama information yose ari umugenzi pfapfe sivyo muri uwo mwanya ndashaka guhamagara ngwingo tugenda gusororera ahantu gacuza abagiye oya bon banzu ndinde ndashobora kubikubwira ngo nyene bivuze agacavye yakana abakobwa dukunda turi bigungu abantu bose je twavuga ko umugenzi waje ari umukobwa sivyo wewe no wacubona ko ari ndi mubi muri uwo mwanya kandi n'umuhungu ico cyakora muri uwo mwanya avuga ati nta nakunda urukundo rwacu ashaka kuduteranya niko meze muri uwo mwanya abantu bafotora umwanya wo gusomana ndose umwanya wo kubafotora ndose uwo mwanya uwo mwanya uburonse wewe wahageze gute kugira ubabone mwe muri biro ndakubwira uwo mwanya wiri tore telefone ndagira umufoto ndakwishura photoshop zirabaho no hari abantu nyumviriza mu bubare buri Bujumbura buruzuye hari ubuntu bw'ubupayoti atari gusomana gusa n'ibindi biberayo bivuga ngo kandi abantu bari kumwe sepa ngo babigira ngo passport ari mwahari ari upayoti mengo nyene buri sombu ko kinyegeza nyene
bivuga ngo ashaka kubafotora bien hariho ibibanza byinshi ari baza byinshi nuko rero ngo baronka umwanya kubaza Shano crash sishobora. okay jewe urabonye nk'uyu unye jewe ibaza ko jewe deja hajya ikintu gutegura ikintu biragoye sinzi ico nokora ibaza ko decision noyifatira aho nyene vyamaze kuba niho ngira ngo nomenya Uwana kubita. Je uwana kubita. Tipe no kubita mvuga ngo ndavye no shobora. Mubo uri kubigira muri marié. Pana muri couple sanzwe. Mubo nkaca mbona umugabo wawe. Nakamome nzi ko mfise kuko n'imbere y'amategeko aho barashigikira. Simpanwa nko muba mwigenza mukundana muri couple gasanzwe. Mubo ngacanza. Jewe amategeko yiwanje. okay Muri yaora. Bosha bavugira. Mubo ngacanza ngacasanga. Papa Maya. Chano batandukanya nkuko. Umviriza, ibindi noja kubimubwira dasi ya mu nyuma. Mpaka naco no mugira kuko sinzi vyiwe. Papa Maya twadufuma dufatana bagafuma nyica. Akakubita. Umukobwa cyane naco no mugira kuko umukobwa ashobora kuba afite urugo rwera azakubitwa n'umugenzi w'umugabo. mubwire If wala inzo gukubita. Kabisa. Kati blague vrai. Bamwita mwanga Reka ndagusigurira. Wafumuze kumbaza ati umugabo wanje yambwiye ko ankubise ko navyo yakubwira novuga ati ndumusazi mpaguruka nkaja kumukubita navyo yakubwira mugakoze ukubwira ngo darene abagabo bamanipulateurs Sikora kusha usanga uyu nawe biva ku mugabo mva tacaye mubwira basa bamukutiye umugabo wewe na naco je nabamanye umugabo kuko abagabo bose aho n'abandi bagabo bazovanga abantu bazovanga bikanga naco je kuri je nanje harakano ko bakavuye umugabo usanga wowe Ndakura umushasha utarangije n'umugenzi wawe ntako erega vyose ushobora gukora ivyo nakubwiye usanga witeje n'umugenzi wawe bibaza gukura mu jana mu telefone akaza naho usanga bagiye c'est bon turatera suri tubuza musambwe navyo umubwira mugabo ko ashobora umuhamagare voilà nivyo navanga ndibodere wenyene agira reaction yiwe nk'umushe nk'umugabo nk'umugore ni nkuko wa mu telefone akaza utabizi abantu basigaye bafatanye bavuga ngo ingura y'umugore wawe yinjiye ngaha ntibakigira ati ingo ari ngaha na ngaha kashabuguru kuko abantu bakundana uje kubabwira ngo nakanda muzi bafatanye yuko Eva hanje ubimbwiye mana yanje nambwira namugucungishije Sizo mu telefone ndavyira nambwira ati bebe turasubana n'abandi bakobwa turenda twaye bana twe turi bashino apana na Maya wazuriruka nashira subwenge biriza ngo turi bashino ngo apana Maya nashira nafise ubwenge bwinshi turaba bebe nashira ubwenge bwinshi cyane turi kore no mubeje ni kore shira ubwenge bwinshi Jenny baza l'amour kakaduga yo kadunda Jenny baza ko l'amour est complexe kujya bigoye n'ingene en fait kujya bigoye ingene ushobora kuvuga nakana ni nkuko nigera ntahura ndombe ni nkakujya udashobora kuvuga ngo urashobora turabana amatu urashobora kudefinisa umuntu iheze ukuntu asasara apfuye urashobora kudefinisa abantu nabyo dushobora kwihenda ati yo bashe kajya gakupure karatesa kumbe bambariye ku nkovu cyangwa ugasanga n'ukunda ntibanakunda ugasanga nkunda ntibakunda jaje kuvuga hariho abantu bamana ugasanga bari proche abantu batumvira ko ari kofi ugasanga ukunda ntibanakundana nk'uro ugasanga nk'ivyo birashitse ugasanga jewe nkujya muntu wawe ati ko asanzwe ari mugenzi wanje hano washatse ubona turi kumwe batazi ko je nawe turi abagenzi ugira urukundo uzosanga wihenze ntibiba bikuraba bikunda bishoboka kutentervena vyirekere dada twavuze cyo kwicara ngo wicarana n'ibisanzwe twavyanye ibikorwa bisanzwe n'umudandaza mushobora kuba muravugana ibintu by'akazi Mogo mu bantu bamufata ko canke bako barasomana bamufata gute tuko turasomana je no ndabwiye ko arishe oya musuru ko ruri complex biragoye frère biragoye tubihebera urukundo n'Imana yaruremye muramaze kubura reka itagira urukundo njye tubona ibintu byose gusa ubu ni gitaha byose yocarira njye tubona ibintu byose umuntu akubonye ufashe umuntu nk'uko nyine ukemera ko ushaka amufashe kumusanzira ngo nimumviriza yari yivye inyama akaba n'ikindi yamufashe nk'uko urashobora kwima inyama ngawe
Nikita nimba bakubita abakobwa be bakobwa bakubita. Nikita kubita abahungu. yari umuhungu Niba babe. bashaka inyama ngaho urashobora imyaka twagutunze ngaho urako nagiye igiteko utabigere Barambese. usigaye urononeka hari abagabo bari baje ngo baje kumufasha Nikita ngo urugamba twabwiye mumubise Nikita arazi ivyariyumwe mwe ni umuzi mumubise Ati penye mbona kadwa karakenda ngo. kasanga kuriya no kuri nono bagwanga biya itaheje gukora ubundi je vyaheze n'utuzi twanje batwegeje inyuma bamfitiye inzigo nabihevye nabivuye nagira ngo agerahaye we ariko arayanze Betwe twatushwe na kigoyi. guys thank you so much gusa mwavyumvise madame Kokolodi l'amour est complexe bantu babiri bakundana ntubinjirire hama baguhaye amakado kizire kuyasubiza n'agasuzuguro kandi indya y'umugayo irya umugabo muba abagabo mwihagarareko Subize ntabwo urumva akagaye ko ngo ujya muntu namuhaye ibintu subize nahato biguhara ashobora kukubeshera atandi ibyo yaguhaye wofu muzira ukuri turabaye abagore b'abaswahili ntituza guhuza muvigumane fasha nawe so muri commentaire mutubwire wobisubiza wobigumana uca wandika team koko turabe na team mutebutsi team wagwana turabe amatora aheze uzoba yatsinze aca muha kado umupira wa Fun&facts ego arawutanze CEO yagusubiza amakado point. guys nivyo hama ibisigaye navyo turabakunda we love you so much shacha kiryoshe twari tubakumbuye yaramataya wanyoye icayi je vyaheze safya amazina nayo nanyoye ko abagenzi ni banje tuyaga bagumye banywera utuzi Umukobwa arahaza avuga igitego ari ibintu byose biri igitego. I'm so sexy ndi muri jeune yukonda regime bayita regime ndi muri regime kugira mbe sexy en fait nzogira mariage uyu mwaka ndabatumiye Uba wa kabiri? mwakweze naravyibagiye naravyibagishe yari bagiye no kugura imodoka nibagiye ibintu vyinshi ujya mwaka wari umwaka wo kwibagira ega niyo nkovye ko naravyibagiye niyo n'abantu ujya naravyibagiye mwaka wari wo kwibagira basha umwaka muzanye muse mu commentaire je vous dois un mariage Bayi basezera abantu. on vous aime beaucoup ciao bye bye amajambo ya Heriz uko niwe basha ndabasavye murabenshi n'amabara beshe n'amabara kubera ko ari doko bakabona agashapo k'igipupe yakuye ku gipupe ca peche ashashira ngo n'umukora mwakoze rero kubana natwe ikino kiganiro cyacu Fun&facts uyu munsi uko twabemereye turakorera ku makomantere yanyu mwari mwadusabye ko twovuga ingene twamenyanye ubwa mbere tugize kuvuga ingene twatanguye gukora Fun&facts mugabo ntimwari muzi ingene twebwe twamenyanye mwumvise rero ingene twamenyanye ntiduhuje gusa n'akazi twamenyanye tutakorana mu nyuma turahuza ubwo bucuti kwanza twakreye nibwo bwatumye dukora iki kintu ca Fun&facts tuja hamwe tugakora Fun&facts hanyuma tukaba tugeze ngaha anye ubucuti mwavyumvise turabufitaniye turayaga turasangira turashwana Abagenzi bose amakupule yose. turajyagumbana hanyuma ubuzima bukabandanya kuko ntavyama vyera ngo de rero amakomantere yanyu n'ubu turayakeneye kandi tuzobandanya tubikorera ko mudupropoza murakoze cyane rero mugire partage commentaire like eka n'ibindi kuri bye bye Bisous. Siren Vibes TV.